Mwiriwe neza, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe bagenzi namwe nshuti. Nizera ko mumerewe neza umwe wese ahari. Uwo bitameze neza yihangane kandi akomere, Imana imube hafi mutabare. Nkuko bisanzwe mumaze kubimenyera, abo twatanguranye kugeza uno munsi ndabaganira ku masije atandukanye y'ubuzima adufasha kwiyubaka, guhindura uburyo tubonamo ibintu, uburyo twiyumviramwo n'uburyo dukoramwo ibintu n'ibindi. Uyu munsi ndashaka kuvuga kuri iki: kahise kabi ntigakwiye kukubuza kwitegurira kazoza keza. Nta kubahwa n'ico wabayemwo ukikubuze kugera kuco uzobejo. Ubuzima tuvukiramo tudahisemwo, mu muryango kanaka ufise abavyeyi canke ufise umuvyeyi umwe, abavukanyi canke atabahari, uburyo wakuzemwo, uko bakureze canke uko bagufashe n'ibindi bitandukanye biratuma umuntu agira imyiyumvirire myiza canke mibi y'ubuzima. Igicapo abuha kikamutera kubwanka canke kubukunda bivanye n'ivyo yakuriyemwo, uburyo yabayeho. Nico gituma nje kukubwira nti ntukwiye guheranwa n'akahise kawe, koba kakubereye kabi mu buryo ubwo aribwo bwose ngo wibagire ko hari kazoza keza gashoboka, utitaye ku byo waciyemwo, kikagukomeretsa umutima gushikaho wumva umenga nta kamaro bigufitiye kubaho, nta ciza na kimwe kihari wo kwitega mu bizoza. Uravye aho uva, aho wavukiye, mu nshuti ufise, usanga atabufise ngo gutera intege zo kugira ico ukoze. Ntawe wobwira ivy'ubukene ufise, ntawe wobwira ico wifuza ngo kigufashe kukironka canke kugishikako. Ego barakenewe, ariko sibo wari ukeneye cane, kuko hari ababafise ataco babafashije, kuko ari abantu nabo bafise ivyabo kandi bafise aho bageza. Ubabwira ivyawe bakakubwira ivyabo, bikakubabaza kuko batagutahura. Ico ukeneye rero ni kugira ivyiyumviro bihindutse, bitandukanye n'ivyo wakuye aho hantu hatari heza wakuriye, wavukiye, ukakira kwizera ko hari ubuhindura ibihe, agashiraho intango shasha y'ubuzima, umuntu akabaho yidegemvya, akabaho yagukiwe, ahagijwe n'ivyo afise, ivyo agezeko bike canke vyinshi bivanye n'amaso abiraba. Ndagufitiye ijambo riguhindurira ivyo wibwira muri wewe, ariko ubanze wibaze kandi wishure utubazo. Ninde yahisemwo aho avukira mu bari kw'isi? Ninde yahisemwo uko azoba hataravuka? Wiyishure. Ariko hari inyishu mfise, sinzi ko tuyihurizako, numva nemeranya nayo, ni nta n'umwe. Kuko umuremye ari we aha buri muntu kubaho kandi akavukira aho we ashatse. Ngo yakuremye akuzi, agukunda kandi agufitiye imigambi myiza. Uti none ko yemeye ko mbaho ukucanye kwa kundi? Ego cane, kuba ukiriho utapfuye ni kimenyamenya ko ushobora kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Wizere gusa, ntusamazwe na kuba, namba utorohewe, namba utaryohewe, ngo urabe na kahise bikwereyeho atana hamwe vyoca ngo kazoza kawe kizere k'ivyiza. Gira ivyizigiro ntiwihebe, naho ubona ko bitoshoboka, ni kuri wewe, kuko ivyiyumviro vyawe atari byo vyiyumviro vy'Imana, kandi n'inzira zawe sizo nzira z'Imana yakuremye. Reka kuraba iyo uva, tegura iyo uja, kuko niho hakomeye, kandi inzira zose waciyemo zari zo kukwigisha no kugukomeza, kugira ngo bikubakire ico wobwira abandi n'ico wokwirata. Ntube mu baheranwa n'ibibi wabayemwo, ahubwo bivunjemo inkuru nziza ubwira abandi. Birakunda, yego birakunda. Ndabashimiye ingene mukomeje kubana nanje, ndabatumiriye gushikana kure ubutumwa mu kudushigikira, kandi Imana ibahezagire, ibakoresha ibidasanzwe. Ukore subscribe, utange commentaire yawe, ushireko j'aime, niyo ntererano yawe dukeneye. Ndabakunda, dusubire vuba, murakoze.